Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti mugenzi utwumviriza muri iki cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarangije ikiganiro tukivugana ku isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu ko izomuhezagira ikagwiza uruvyaro rwiwe. Tubanze twibukanye ko Sarayi umugore wa Aburahamu yari afise imyaka 75 atararonka umwana. Yaciye asaba Aburahamu ngo avyare kuri Hagari injoreke yiwe. Hagari abonye atwaye inda yaciye akengera inabuja, bituma Sarayi na Aburahamu bamutuza aromoka. Ariko umumarayika w'Imana yaramugaruye asubira kwa inabuja, yemera kwicisha bugufi imbere ya inabuja. Nkuko tubisoma mu Itanguriro 16 umurongo w'9 haravuga ngo umumarayika w'Uhoraho amubwira ati subira kwa nyokobuja uce bugufi munsi yiwe. Amaze gusubira mu rugo kwa Aburahamu, Hagari yahavuye avyara umwana, se nawe acamwita Ishimayeli, izina wa mumarayika yari yabwiye Hagari. Mu gihimba ca 16 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo umumarayika w'Uhoraho arongera aramubwira ati raba ufise inda uzovyara umuhungu, kandi uzumwite Ishimayeli kuko Uhoraho yumvise ukubabazwa kwawe. Aburahamu amaze imyaka 99, Sarayi nawe afise 89, niho Uhoraho yongera kwiyereka Aburahamu amusezeranira ko azomuha umwana avyaranye na Sara, yongera amwemerera no kuzomuha igihugu. Rero biraboneka neza ko Ishimayeli atari umwana Imana yari yarasezeraniye Aburahamu. Imana ibonekera Aburahamu mu izina rishasha, yongera nawe nyene imuha izina rishasha. Mu gihimba ca 17 umurongo wa mbere havuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora vyose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane gose. Iyumvire kuri Aburahamu yari amaze imyaka 86 igihe Ishimayeli yavuka. Dusoma ko Isaka yavutse haciye imyaka 14, Ishimayeli yaramaze kuvuka. Mu gihimba ca 17 umurongo wa 2 haravuga ngo nanje ndagusezerana isezerano nzokugwiza cane. Muri iki gihimba rero ca 17 ijambo isezerano ribonekamwo ibihetangabo 13. Urumva yuko ryasubiwemwo kenshi muri iki kigabane, vyerekana ko Imana igomba kuvugana na Aburahamu kw'ijambo isezerano. Ubu bwari bubaye ubugira gatanu Imana ibonekera Aburahamu. Muri uko kubonekera Aburahamu, Imana ntiyagombye ko bagiriranira isezerano gusa, ariko kandi yagombye kwemeza ko isezerano ry'umwana yatanze ritari ryerekeye Ishimayeli. Mu ikete Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 4 umurongo wa 19 yavuze ku kwizera kwa Aburahamu ati kandi ntiyagabanuka ku kwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye. Isaka yaravutse nkuko tubisoma mu ikete Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 4 umurongo wa 25 avuga ku vyerekeye umwami Yesu ati yatangiwe ibicumuro vyacu akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Ubugingo buvuye mu rupfu niryo sezerano Imana yagiye kugiriranira na Aburahamu. Ico gihe Aburahamu yari amaze imyaka 99, Sara nawe 89. Isaka yavutse Aburahamu amaze imyaka 100, Sara nawe afise imyaka 90. Mu gihimba ca 17 ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo
Aburahamu arapfukama arunama, Imana iramubwira iti, raba jewe ubwanje ndagusezerana isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Bibiliya iratubwira ko Imana yabwiye Aburahamu ko azoba sekuruza w'amahanga menshi. Bica vyumvikana ko womenga uwo mugabo Aburahamu yari afise abana benshi gusumba abandi bose babaye ku isi. Reka uwo munsi naho turabe ingene Imana yahinduye izina rya Aburahamu ikamwita Aburahamu. Dusomye mu gihimba ca 17 ku murongo wa 5 haravuga ngo, kandi ntucitwa Aburahamu ukundi, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Aburahamu risobanurwa ngo sekuruza, Aburahamu naryo risobanurwa ngo se w'amahanga menshi. Aburahamu yitwa se w'amahanga kubwo kwizera. Haleluya. Twibaze gato kuri aka karorero k'ukwizera kwa Aburahamu. Iyumvire Aburahamu na Sara bavyutse mu gitondo, hanyuma bariko baratembera mu rugo rwabo, bagaca babona abadandaji bahagaze ku irembo ryabo. Aburahamu akagenda kubasanganira, hanyuma bakamubaza ko ingamiya zabo zishobora kuronka amazi. Hanyuma umwe muri abo bantu akavuga ati, izina ryanje ni Allah, uwundi ati izina ryanje ni Ali Baba. None nawe witwa ngwiki? Aburahamu ati, nitwa se w'ibibondo, ariko nta bana afise. Uvuga kuri se w'ibibondo kandi ata mwana n'umwe ufise? Woba gute se w'ibibondo mw'isi kandi udafise umwana n'umwe? Ba bagabo bagaca bagenda baritwengera. Haciye amezi 6 ba bagabo bakagaruka. Aburahamu asohotse kubasanganira, bagaca bongera bagatwengera icarimwe, bakamuramutsa bati, urakomeye se w'ibibondo? Nawe ati, ubu nitwa se w'amahanga, sincitwa se w'ibibondo gusa. Ati, woba wavyaye amahanga? Bongera kwitwengera. Aburahamu avuze ati, nta mwana afise. Hanyuma ubu naho agatangura kuvuga ngo ni se w'amahanga. Baciye bavuga bati, ntubona ko ivyo biteye isoni kuba witwa se w'amahanga ata mwana n'umwe ufise? Hari uwo kwitwa umugabo ata bana afise? Ni ivy'ukuri ko Aburahamu yari se w'amahanga menshi mu kwizera muri ico gihe, ariko haciye imyaka 4,000 emwe afise abuzukuru benshi aribo abizera. Nawe umwizera urimwo, na jewe ndimwo. Urumva rero Imana nishimwe kuko ntibesha. Mu gihimba ca 17 ku murongo wa 6 haravuga ngo, kandi nzoguha kurondoka cane, nzotuma amahanga agukomokako, n'abami bazokwandurukako. Iri ni isezerano ryiza Imana yatanze kuri Aburahamu. Ku murongo w'indwi naho muri ico gihimba ca 17 haravuga ngo, kandi shinze isezerano hagati yawe nanje no hagati y'uruvyaro rwawe. Iryo sezerano rizohoraho, kugira ngo mbuhoraho Imana yawe hamwe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Ni ubwoko ki bw'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu? Ni isezerano ridashira. Ni vyiza ko yatanze isezerano ridashira. Imana yararisezeraniye wewe nanje, idusezeranira ubuzima budashira nitwizera Yesu Kristo. Iryo niryo sezerano Imana yatanze. Yaritanze kuri Aburahamu, iritanga no kuri twebwe. Mugenzi, Imana iragomba kuba muri iri sezerano. Umurongo w'8 nawe uravuga ngo, kandi wewe nzoguha iki gihugu wabayemwo uri nyambukira, n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Nico gihugu cose c'i Kanani ngo kibe itongo ry'ibihe vyose, nanje nzoba Imana yabo. Haleluya. Hano Imana ibwira Aburahamu ikizokora. Imana ivuga ngo, nzokora, nzogwiza uruvyaro rwawe, kandi amahanga azogukomokako. Nzoshinga isezerano ryanje hagati yanje nawe, nzoguha hamwe n'uruvyaro rwawe igihugu c'i Kanani, ngo mukigumye ibihe bidashira. Imana rero yagiranye isezerano ridashira n'abantu bayo. Igihugu c'i Kanani kumara imyaka 99 gusa
igihugu c'i Kanani ntiyakibahaye kumara imyaka 99 gusa, ariko yakibahaye ngo bakibemwo imyaka n'iyindi. Abaheburayo bakwiye mu gihugu c'isezerano ibihetangabo bishika kuri 3. Ubwa mbere Imana yabarungitse muri Egiputa bashika 70, bagwirirayo bagaruka batari munsi y'imiliyoni 1.5. Igihe ca kabiri bakuwe mu gihugu batwagwa nk'inyagano n'igihugu c'i Babuloni kubera ko basenze ibigirwamana aho gusenga Imana. Ubugira gatatu mu mwaka wa 70 Yesu amaze kuvuka bakuwe kandi mu gihugu kuko bahakanye Mesiya. Abaheburayo bakuwe mu gihugu c'isezerano ibihe bishika kuri 3. Igihe ca mbere Imana yabarungitse muri Egiputa bashika 70, bagwirirayo bagaruka batari munsi y'imiliyoni 1.5. Igihe ca kabiri bakuwe mu gihugu batwagwa nk'inyagano n'igihugu c'i Babuloni bitumwe nuko basenze ibigirwamana aho gusenga Imana. Igihe ca gatatu mu mwaka wa 70 Yesu Kristo amaze kuvuka bakuwe kandi mu gihugu kuko bahakanye Mesiya. Hari ibihe 3 bakuwe mu gihugu n'ibihe 3 nyene bagarukanywe. Imana ntiyashimye ko bahera inyuma y'igihugu c'isezerano kuko ari Imana idahemuka ku isezerano, kandi umukiza yarakwiye kuvukira mu gihugu c'isezerano. Reka rero ubu naho turabire hamwe ingene habayeho ugutebwa nk'ikimenyetso c'isezerano. Mu gihimba ca 17 ku murongo w'9 kugeza ku w'10 haravuga ngo, Imana itakwibarira Aburahamu iti nawe uzoshitse isezerano ryanje, wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe vy'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Iri ni ryo sezerano ryanje muzokwama mushitsa, riri hagati yanje namwe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Umuhungu uwo ari we wese muri mwebwe azokebwe. Muzokebe agasato k'ubugabo, kizoba ikimenyetso c'isezerano riri hagati yanje namwe. Gukebwa ni ikimenyetso c'isezerano. Ntibakebwe ngo babe mu bagize isezerano, babikora kuko barose isezerano rivuye ku Mana. Gukebwa kiri mu kibanza cy'ibikorwa vyiza ku mukristo uyu munsi. Rero ntukora ibikorwa vyiza kugira ngo ukizwe, ukora ibikorwa vyiza kuko wamaze gukizwa. Ikimenyetso c'isezerano kwari ugukebwa. Gukebwa siko kwatuma hari abana b'isezerano, gukebwa cari ikimenyetso. Hari abantu benshi bitwaza ngo umuntu akwiye gukebwa mu buryo bw'umubiri kugira ngo abe umukristo w'ukuri. Gukebwa nyako nuko mu buryo bw'imwemu, nugukebwa ku caha ukagiheba. Ubwo nibwo buryo bwo gukebwa Imana itugombako. Ku murongo wa 12 haravuga ngo, umuhungu uwo ari we wese amaze iminsi 8 avutse azokebwe, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, ari ukuvukiye mu rugo rwawe, ari uwo waguze n'umunyamahanga amahera atakomotse mu ruvyaro rwawe. Uwo murongo urafatana n'ivuka rya Yesu Kristo. Yesu amaze imisi 8 avutse, yatwawe gukebwa nk'uko vyari biri mu Bayuda. Vyanditswe ko yari umwana wa Aburahamu, umwana wa Dawidi. Yakebwe mu bandi bana bari bamaze imisi 8. Yavutse aganzwa n'ivyagezwe nk'uko intumwa Pawulo abivuga mu ikete yandikiye abigaratiya mu gihimba ca 4 umurongo wa 4. Nk'uko rero twamaze kubivuga, ugukebwa n'ikimenyetso c'isezerano. Ntibakebwa ngo binjire mu isezerano kuko Imana yari yamaze kugiriranira nabo isezerano. N'ubu munsi niko bimeze. Abantu benshi biyumvira ko bagiye mu rusengero baba bakijijwe, ariko suko. Mugenzi utwumviriza, ngomba kukubwira yuko kwinjira mu rusengero bidahagije. Ivyo ubikore, ariko cane cane ubanze ukizwe. Asangwa ukijijwe, uzokwinjira mu rusengero, hanyuma wamukorana n'abandi mu ngoro y'Imana. Mu gihimba ca 17 umurongo wa 14 havuga ngo, kandi nihagira izina muhungu
kandi nihagira umuhungu uwo ari we wese atakebwe azocibwe mu bwoko bwanyu, kuko azoba yishe isezerano ryanje. Igituma hari abatumviye, cyane cyane abavuye muri Egiputa, ntibagwaniye isezerano, bararyirengagije. Uko kutumvira bisobanurwa ko umuntu ku giti ciwe yaca atabwa inyuma y'isezerano. Nta muntu canke akagwi k'abantu kashobora konona isezerano Imana yagiranye na Aburahamu n'uruvyaro rwiwe. Ni isezerano ridashira, n'uyu munsi ridashobora guhindurwa n'umuntu canke akagwi k'abantu. Hagize uwurenga ku isezerano yaracibwa, ariko isezerano rikaguma rihangamye. Imbere y'uko Imana ibasezeranira umwana, yabanje guhindura izina rya Sarayi. Ku murongo wa 15 haravuga ngo, Imana ibarira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntubu kimwita Sarayi ukundi, ntubu kimwita Sarayi, uze umwite Sara. Izina ryiwe yitwa Sara. Reka rero turabe ingene Imana yasezeraniye Aburahamu na Sara umwana, nk'uko tubisoma ku murongo wa 16 wo muri ico gihimba ca 17. Haravuga ngo, nzomuha umugisha nteko nguhe umwana kuri we, egome nzomuha umugisha, kandi azoba inakuruza w'amahanga, abami b'ubwoko bwinshi bazokomoka kuri we. Imana ishimwe. Biratangaje kumva ingene Aburahamu azoba se w'amahanga, na Sara nawe akaba nyina w'amahanga, kandi bari bashaje. No kwibutsa ko twabonye ko Imana ishobora byose, rero nta kinanira Imana. Turabe ingene Aburahamu yavyifashemwo yumvise ko azovyara umwana kuri Sara. Aburahamu avyumvise arapfukama, nk'uko tubisoma ku murongo wa 17. Havuga ngo, maze Aburahamu arapfukama, arunama, aratwenga, yivuganya mu mutima ati, mbega umwana yovyagwa n'umaze imyaka 100, na Sara amaze imyaka 90, yoba kivyara? Ugutwenga kwa Aburahamu ntigusobanurwa ko atizera ivyo yumvise, yatwenga kubera umunezero. Nibaza nawe ko ibintu nk'ibi vyoba vyaragushikiye. Mu bugingo bwacu Imana idukorera ibintu vyiza bituma duserura umunezero wacu. Twarabonye ko inda ya Sara yagereranywa n'imva. Aburahamu nawe yasa n'uwapfuye. Bose bari bashaje badashobora kuvyara. Mwikete Paulo yandikiye Abaroma avuga ati, mu nyonga z'iyo nizeye, nk'uko vyanditswe ngo, nkugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura abapfuye, kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe, ngo abaye sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko vyanditswe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka kukwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze, kuko yari amaze nk'imyaka 100 y'amavuka yiwe, na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye, ntiyagabanutse ko ukwizera, ntiyakekeranishwa namba n'uvyo ariko arabona, ariko aremeshwa cane no kwizera, ahesha Imana icubahiro, amenya neza adakekeranya yuko ico Imana yasezeranye ishobora kugikora. Ico nico catumye bimuharurwa ko nk'ukugororoka. Aburahamu yizeye Imana, kandi yuzuzwa umunezero n'ibitangaza n'ubwiza bw'Imana. Ariko rero Aburahamu yagize ingorane mu mutima wiwe kuvyerekeye Ishimayeli yavyaye ku njoreke Hagari. Yibajije ati, none Ishimayeli wewe bizogenda gute? Ivyiwe nibiki? Aburahamu abwira Imana ati, compa Ishimayeli agakomera, akaba imbere y'inyonga zawe. Niko tubisoma ku murongo wa 18. Aburahamu aravuga ati, mwami, uwo mwana mutoya yakuriye mu nzu yanje. Aburahamu yirukanye uwo mwana amaze imyaka 14, kandi sinibaza ko yasubiye kumubona ukundi. Aburahamu vyamuteye ikibazo,
kwirukana Ishimayeli kandi yaramukunda. Niyumvira ko Aburahamu yicujije kubona yararyamanye na Hagari. Aburahamu yakoze icyaha kurarira Hagari, kandi urabona ko byamuzaniye ingorane kuva mu ntango. Ntumbwire ko icyaha ari ikintu gitoya. Ntituzimire, Imana yo nticokogwa, kuko icyo umuntu abiba cyose aricyo azokwimbura. Umuntu ntiyimbura ibitandukanye n'ibyo yabivye, yimbura ibyo yabivye. Aburahamu rero nawe nyine ariko yimbura ibyo yabivye, abwira Imana ati cyoma Ishimayeli agakomera. Mu gice cya 19 ku murongo wa 19 haravuga ngo Imana iramwishura itoya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana, kandi uzumwite Isaka, nanje nzokomeza isezerano ryawe ngo ribe isezerano ridashira ku ruvyaro rwiwe ruzovuka hanyuma. Birumvikana ko Imana ivuga ngo sinemera Ishimayeli. Naho tubona ko muri Bibiliya Aburahamu yari afise abagore babiri, Imana ntiyigeze ivyemera. Ishimayeli nawe agirwa ukomeye mu mahanga. Ku murongo wa 20 n'uwa 21 muri ico gihimba ca 17 haravuga ngo kandi no kuvya Ishimayeli ndakumviye, raba ndamuhaye umugisha, kandi nzomuha kurondoka ndamugwize cyane. Azovyara abatware 12, kandi nzomugira ubwoko bukomeye. Ariko nzokomeza isezerano ryanje hagati yanje na Isaka, uwo muzovyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka uza. Imana rero igumije isezerano, ibandanya kubwira Aburahamu iti isezerano sinzorihagarika. Imana irashize isezerano nk'uko yaritanze. Mu gihe rero Imana yari kiravugana na Aburahamu na Sara, yavuga nk'uko umenga Isaka aramaze kuvuka, ariko yavuga ibyari bigiye kuba mu mwaka ukurikira. Naho Aburahamu yari yaremerewe kuvyara Isaka, yaguma yibaza ico Ishimayeli azoba. Ibi vyatumye asenga ngo abe umwana w'isezerano. Bisa nuko Aburahamu yasenga asaba Imana ngo ihindura ivyiyumviro kugira ngo Ishimayeli yemegwe nk'umwana w'isezerano. Ibyo navyo ntibyakunda. Ku murongo wa 22 haravuga ngo Imana ihejeje kuvugana nawe ikiraduga ivaho Aburahamu ari. Aburahamu yategerezwa kunuma, kuko Imana yari yamaze kubishinga. Ewe mugenzi utwumviriza, ntidukwiye guhaririza Imana. Niyo dufitiye imigambi tutamenya. Hari igihe dusenga Imana twinginga, mugabe ikavuga ngo oya. Imana yabwiye Aburahamu itoya, ibi birakwiye, nta bindi ukwiye kuvuga. Nico cyatumye Imana iva aho Aburahamu ari. Imana irakora ibigororotse. Reka rero twongere turabe ico Aburahamu yakoze kuri Ishimayeli n'abandi bari mu rugiwe. Mu gihimba ca 17 ku murongo wa 23 kugeza 27 haravuga ngo Aburahamu acajana Ishimayeli umwana wiwe hamwe n'abakozi bose bavukiye iwe, nabo yaguze amahera bose, umuhungu wari we wese mubo mu rugo rwiwe, abakeba kuri uwo munsi nyene nk'uko Imana yamubariye. Aburahamu yari amaze imyaka 99 igihe yakebwa. Ishimayeli umuhungu wiwe nawe yari amaze imyaka 13 igihe yakebwa. Aburahamu akebanwa na Ishimayeli umuhungu wiwe ku murango umwe, n'abagabo bo mu rugo rwiwe bose arabavukiyeho ari abaguzwe amafaranga, ari abo yaguze n'abanyamahanga amahera bakebanwa nawe. Gukebwa rero ni ikimenyetso cy'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Umuntu yoca yibaza ati ni kubera iki Ishimayeli nawe yakebwe? Mbega Imana yarasezeranye ko Ishimayeli azoba ihanga rikomeye? Ishimayeli yarakebwe nk'uko abari mu rugo rwa Aburahamu bose bakebwe, ariko ntiyari umwana w'isezerano na gatoyi. Sise w'ihanga Imana izokoresha, kandi sise w'ihanga rizovamwo Mesiya. Iyo usomye iki gihimba ca 18 naco tutanguye, umuntu
abona isezerano rishasha, akibaza igituma ico gihimba ca 18 n'ica 19 muri iki gitabo c'Itanguriro biri muri Bibiliya. Ivyo bihimba uko ari bibiri bisa nuko ataco bisa bisana n'ivyerekeye Aburahamu. Igihimba ca 18 ni igihimba kirekire kivuga ko Imana ibwira Aburahamu ku vyerekeye uguhanwa kw'igisagara c'i Sodomu na Gomora. Aburahamu yasabiye ikigongwe ivyo bisagara kugira ngo Imana ntibisenyure. Emwe gusengera abandi n'akarorero keza ku bugingo bw'umukristo. Mu gihimba ca 19 naho tuzobona ivy'ubugingo bumeze nabi nitwabona ivya Sodomu na Gomora hamwe na Loti. Muri kino gihe mu bakristo hari abantu b'ubugingo buhezagiwe n'abandi b'ubugingo butabereye. Hari abantu ubuzima bwabo bwatemvye bibagiye ukugomba kw'Imana. Aha singomba kuvuga ko bataye agakiza, ariko bahevye gukora ibikorwa vy'Imana. Abantu bameze batyo Pawulo abavuga kati igikorwa c'umuntu ni casha, azobura ingero, yamara ubwiwe azokira, ariko nk'uwokowe mu muriro. Niko tubisoma mu ikete yandikiye Abikorinto rya mbere gihimba ca 3 umurongo wa 15. Reka rero ubu naho turaba ingene Imana yiyeretse Aburahamu ikamwemeza isezerano yagiranye nawe. Mugenzi utwumviriza, tugomba tubanze duhagarikire hano kino cigwa c'uyu munsi, ariko tukwibutse yuko ukwiye gusuzuma ubugingo bwawe kugira ngo umenye ko ivyo ukora bihwanye n'ivy'Imana ikwitezeko. Nuko rero Imana ibane nawe. Dusenge. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushima yuko uri Imana ishitse amasezerano wasezeranye, naho vyoba biboneka kumenga ntibigishoboka, wewe ushobora vyose. Nuko rero ndakweretse umuntu ari imbere yawe afise ukuzazanirwa. Mana umuhe kwizera kugira ngo arindire rya sezerano wamusezeraniye yuko rimushikako, na cane cane yakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, azoshikweko n'isezerano ry'ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Cigwa c'uyu munsi kigarukire ngaha, naho butaha. Yesu aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.